Ndabaramukije n'abahakaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri roshera ya YouTube ICTV no mwanya makuru agezweho ari kuvugwa muri politike ndetse no mu mutekano. Ano makuru yacu araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ibicocoro byo mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'ibihangange mu butegetsi vyamaze kwemeza Perezida Ndayishimiye ko agiye gukugwa. Ivyo bihangange bikaba biri gukoresha umukenyuro ukomeye cyane turibuze kugaruka ko muri ano makuru. Misi heze nibwo twabahaye inkuru y'umwe mu bihangange mu gipolisi c'u Burundi akabazwi no mu mabi atagira izina yakorera ubutegetsi, wo nawe akaba azwi ku izina rya Nkoroka. Uwo akaba yarahinduriwe amabanga agakugwa mu iperereza, tukababwira ko we kumwe n'ibindi bihangange mu butegetsi vyoba vyikekwa mu mugambi wo kugumura abanyagihugu ndetse no kwankisha ubutegetsi. Perezida Ndayishimiye bakamwankisha abanyagihugu bavuga ko igihugu camunaniye gutwara kandi ko igihugu kigeze ku mfiro, gutyo abanyagihugu bagahaguruka bakaja mu mabarabara. Twarababwiye kandi uruhara rukomeye rwa Reveriyano Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD FDD aherutse no gusubira gutogwa kugira abandanye ikiringo kigira kabiri cyo kurongora umugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2015. Hari n'ibindi bihangange vyo mu mugambwe CNDD FDD cyane nk'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo ndetse n'abandi binyegeje inyuma y'uwo mugambi turibuze kubabwira, ndetse n'ibindi bikomeye cyane bishobora kuba mu gihugu. Ibi birashobora kuza gukurikirwa n'ipfungwa rya bamwe mu ndongozi mu bategetsi bakomeye mu Burundi. Ni nyuma yaho umukuru canke umuvugizi w'ikiroberi ca FCM 23 Wiringoma yishwe. Hakaba hari n'amakuru yakwiragijwe avuga ko Burundi bwoba bwagize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rwa Wiringoma. Mbere hari n'abavuze ko ngo drone zarashe Wiringoma ndetse n'abandi bategetsi bo muri AFCM 23. Murazi ko hampandi ya Wiringoma hari n'abandi cane harimwo nk'abagendanira urongo ico kiroberi Sultan Makenga ndetse n'abandi bari kumwe muri Rubaya. Ngo ico gitero gikomeye cyane Burundi bwoba bwakigizemwo uruhara rukomeye, ni vyavuzwe navyo turonse umwanya turaza kubigaruka ko muri yano makuru tuze kubabwira. Ariko ibindi biriko biravugwa muri kano kanya nuko inyuma y'iryo sanganya ndetse n'urupfu rwababaje abatari bake cyane abashigikiye ico kiroberi ca AFCM 23 bashavujwe cyane n'urupfu rwa Wiringoma, ariko ngo bakaba M23 iriko irategura kwivuna bikomeye. Bamwe bakavuga ko n'u Burundi bushobora gushikirwa. Amakuru twavanye mu iperereza ry'u Burundi na makuru adahumuriza, na makuru avuga ko umwanya n'umwanya barashobora kurwa mu Burundi. Biravugwa ko hari abategetsi batari bake bagiye kugwa mu mutego ndetse bamwe bagafatwa bagapfungwa. Ngo kandi ivyo biraza no gukurikira ikintu kidasanzwe kiriko kirategurwa mu Burundi. Muri yano makuru muraza kubikurikira. Amakuru twavanye mu iperereza na makuru adahumuriza, ayo makuru turaza kuyababwira. Ni nyuma yaho umupaka uhuza igihugu c'u Burundi ndetse na Kongo wamaze kugururwa. Inyuma yo kugururwa kuwo mupaka hakaba haciye haba urupfu rwari rwateguwe bikomeye cyane na leta ya Kinshasa. Ni urupfu rwaguyemwo umuvugizi wa FCM 23. Urwo rupfu rero rukaba rwababaje cyane abashigikiye M23, ariko akaba nanone ari igitero cigambwe ndetse kikemangwa n'igisirikare ca Congo FARDC. Nyuma rero y'amezi abiri arenga umupaka wugawe, umupaka wa Gatumba ko basubiye kugururwa. Inyuma y'umunsi umwe uwo mupaka wuguruwe niho habaye igitero gikomeye cyane kuri AFCM 23 kikabera muri Rubaya. Hari indongozi z'umuhari AFCM 23. Ico gitero kikaba caguyemwo n'umuvugizi w'uwo muhari, uwo rero akaba atawundi ari Wiringoma. Uyu mupaka rero uhuza Burundi na RDC ukaba wari wugawe muri Kigarama 2025 igihe M23 yafata igisagara ca Uvira mu buseruko bwa Republika Iharanira
intwaro rusange ya Congo, igitutu c'amakungu caratumye M23 irekura ico gisagara mu misi iheze. Ariko amakuru dukura mu begereye uyo mupaka avuga ko kuva wuguruwe abagenda n'amaguru be n'abakoresha amakinga batanguye kujabuka uyo mupaka mu nyuma, ndetse n'amamodoka ahava ajamwo ayo mamodoka nayo akaba ariko ararengana, uruja n'uruza bikaba vyasubiye kugaruka. Gusa umupaka wa Gatumba urahambaye cyane ku butunzi bw'u Burundi, bivugwa ko 60% y'ivyo Burundi bushora hanze vyoba bica kuri uyo mupaka. Kuva muri Kigarama 2025 imigenderanire y'u Burundi na RDC kumbibe yari isigaye ica mu kiyaga ca Tanganyika gusa. Ku ruhande rw'ikiyaya ca Rusizi u Burundi bukaba buhana urubibe n'igice kinini kiri mu minwe ya FCM 23. Mu ntango y'umwaka Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, yari yatangaje ko umupaka wa Gatumba uzokugururirwa rimwe n'imipaka Burundi buhana n'u Rwanda. Hoba hariho icizere ko izo nayo igiye kugururwa. Ico bikoze nubwo bitagenze gutyo, uwo mupaka kugururwa ntago vyanejereje na gatoya Reveriyano Ndikuriyo, na cancane ko we yari yarahiye ararengwa ko uwo mupaka utazosubira kugururwa. Niho rero bamwe n'abandi bafatiye bavuga ko hari ukutumvikana mu bihangange, ndetse harimwo no kuvuguruzanya canke kunyinyurana, umwe akavuga ibi uyundi akavuga biriya. Reveriyano Ndikuriyo ishavu ririko riraniga. Inyuma yaho uwo mupaka wugururiwe bigaca bikurikirwa n'urupfu rwa Wiringoma, ni umuvugizi wa FCM 23. Hatanguye kuvugwa ko inyuma ya kino gitero gikomeye bamwe bariko baranavuga ko Burundi bwoba bwagizemwo uruhara, hagiye kuba ibintu bidasanzwe mu gihugu c'u Burundi. Amakuru twakuye mu bakozi biperereza n'amakuru kandi anateye ubwoba, avugwa ko inyuma y'urupfu rwa Wiringoma hagiye kuba intambara zidasanzwe zishobora no kwadukira n'akarere kose, na cane ko ibihugu nk'u Rwanda, u Burundi, Congo ari ibihugu birabana y'ingwe. Ivyo bihugu buri kimwe cose cagiriza ko kimwe gishigikira abaroberi bakigwanya. U Burundi bwagiriza u Rwanda ko bushigikiye abaroberi ba Red Tabara, mu gihe u Rwanda nago u Burundi bwagiriza ko u Rwanda ko rushigikiye abaroberi ba Red Tabara, mu gihe u Rwanda nago rwagiriza u Burundi ko buha indaro abasize bakoziho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka 1994. Abo nabo akaba ari umuhari w'abaruberi wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Abo nabo akaba ari ba FDLR, na cane ko u Burundi FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo bariko baragwanira hamwe. Bikavugwa ko rero umuntu wese ashigikiye FDLR aba ashigikiye ko ubutegetsi bw'i Kigali busambuka. Kandi mwana numvishe Perezida Ndayishimiye avuga ko azoshigikira uwo wese, na cancane ugwaruka kugira bikure ko ubwo butegetsi. Birumvikana rero ko ico katari ciza, kandi kwagirizanya hagati y'ibihugu vyompi bibandanya. Ubwo rero akaba ari bwishi ko ibintu bishobora guhinduka, intambara zishobora gukomera zikadukira n'akarere kose muri rusangi, na cancane ko bivugwa ko ibujumburaho ibintu bishobora kuyangara. Twariko turababwira ko ayo makuru ava mu iperereza avuga ko hari ivyago vyinshi cyane ko izi ntambara zishobora kwaduka zigashika Kinshasa, ariko nanone iyo ntambara ishobora no kuba iy'akarere, kandi ngizo ntambara zikaba zishobora no gushika ibujumbura. Izo ntambara kandi ngo zikaba ziriko zirongereza umurindi n'ubwoba ku bitero bishobora kurombereza canke bishobora kuba bigendereye bamwe mu bihangange mu bategetsi bakomeye muri politike, ndetse no mu nzego z'umutekano, ndetse n'abayobozi bakomeye mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru ava mu iperereza avuga ko ibintu bibandanije gutya, hatagize igikorwa ngo habe gusukwamwo mabisi, ibintu bishobora kugenda nabi. Ibi bintu rero bivugwa ko biriko birashigikirwa na bamwe mu bantu badashigikiye ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye.
abenshi bafise ivyitwazo vy'uko Perezida Ndayishimiye yananiwe no gutwara igihugu. Abandi bakaba bavuga ko inyuma yaho habaye impinduka zidasanzwe mu nzego z'umutekano mu Burundi, murazi ko abakuru b'amakambi bahinduwe, hari ukwikekana mu ndongozi ndetse no kutamenya urongoye igihugu ninde, urongoye igisirikare ninde, kuko biravugwa ko Reveriyano Ndikuriyo atanga amategeko, Neva agatanga amategeko, ndetse na Ngabo, no kuvuga Prime Niyongabo batazira Ngabo, nawe agatanga amategeko. Benshi rero ntibazi uko ibintu bigiye kugenda. Hari umwe mu bihangange yitwa François Xavier Ndaruzaniye, bivugwa ko ari igihangange cyo muri CNDD-FDD, ariko ararondera ubuhungiro muri Europe. Uwo nawe rero akaba ari umwe mu bihangange vyo mu butegetsi, ariko arabuvamwo. Ni nyuma yaho bivuzwe ko yatanguye kumenya ko ibizokurikira mu nyuma azoba ari ibintu bibi cyane, kandi akabona ko mu Burundi hagiye kuba ikintu gikomeye gishobora gusiga abegereye Perezida Ndayishimiye bose baguye mu mporero. Bivugwa ko rero ubutegetsi bwa Neva buriko burasambuka umunsi ku yundi. Ibi vyose rero bikaba bivugwa mu gihe hari ukutumvikana hagati mu bihangange mu butegetsi. Twababwiye ko hari amakuru twaronse ko hari abantu bariko barategura kugumura abanyagihugu, kubera ko babonye ko Perezida Ndayishimiye atabushobozi afise bwo gutwara, ariko bakaba baranabonye ko ari umwe mu bantu batoroshe mu butegetsi, kubera ko barabonye ibyakoreye General Guillaume Bunyoni, bakabona atakundi bashobora kumwikura. Bavuga ko bazobinyuza mu banyagihugu, maze abo banyagihugu bakashigikirwa n'inzego zirimwo iz'umutekano ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Nyuma y'uko rero bamenye ko General Neva ashaka kubakura bimwe mu bihangange birimwo nka Ildefonse Habarurema arongoye iperereza mu Burundi, ndetse na General Prime Niyongabo, batanguye kurondera iyindi mikenyuro ikomeye cyane. Ivyo rero bikaba vyatanguye guteza icuka kibi mu bategetsi. Baramenye ko kandi General Neva ko yanabateranije n'abasoda mu kubegeka ko ikibazo igihugu gifise. Ubu rero ngo nabo bakaba bamuhanura ibintu bibi kugira bibandanye bimunanira, kuko nabo ntaco bacera. Gutyo rero bakaba babona ko n'ubundi kuri Perezida Ndayishimiye igihugu kizobandanya kuja habi, kandi bakabona ko kumuhanura bamubwiza ukuri canke bamubwira ivyoteza imbere igihugu ari ukubandanya kumushigikira mu mabi yiwe. Gutyo rero ngo bariko baramuhanura. Muribuka ukuntu ngo bamuhanuye nabi agakura ingabo ziwe, agashora ingabo muri Kongo, ubu zikaba ziriko zirahahonera. Muribuka kandi ukuntu benshi bafatiye kuri iyo ntambara bagomba kwerekana ubushobozi buke bwa Perezida Ndayishimiye, intambara Burundi bwatsinzwemwo ndetse n'abasirikare batari bake bagatsindwa urugamba ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu rero bibandanya gukomera umunsi ku yundi, aho bamwe bavuga bati musengera akarere, musengera Burundi, musengera ibihugu vyo mu karere, kubera ko umwanya n'umwanya ibara rirashobora kurwa. Ubu rero ho ibintu birakomeza komera nabi cyane. Turabandanya kubakurikiranira amakuru yose araba ariko aravugwa. Mwese rero ndakengurutse cyane ko mubandanya kudukurikira. Nimuze kuja kure mu kanya turaza n'izindi nkuru ziraba zigezwe ko tuzitomora zose.